byanyu mu gihugu cyacu cy'u Burundi batumire mwese nyine cyubahiro hari ku igenekerezo rya gatandatu ukwezi kwa kane 1994 aho nyine cyubahiro Cyprien Ntaryamira yagira isanganya ridasanzwe aramutswa igihugu cyacu cy'u Burundi. Kubera uno munsi rero nagomba mu nkundire nyene cyubahiro mbanze nibutse gatonya ubuzima bw'uwo muhisi. Nyene cyubahiro Perezida Cyprien Ntaryamira yari yavukiye igenekerezo rya gatandatu Ntwarante 1955 ku musozi Gitwe muri commune muri zone Mageyo commune Mubimbi mu ntara ya Bujumbura. Amaze kugira imyaka 7 yaciye atangura amashuri aho hari mu 1962 amashuri mato rero yayize muri paruwasi ya Rushuru. Hanyuma arabandanya amashuri yisumbuye aho hari mu 1968 yiga igice ca mbere c'amashuri yisumbuye ariyo twita secrétariat muri college ya Mutima Mutagatifu. Hanyuma ingorane zashikiye Burundi zatumye acahungira mu gihugu cy'u Rwanda ahari mu 1972 aca abandaniriza amashuri rero muri college y'Iririma i Kigali mu Rwanda mu gisata c'ubuhinga section scientifique. Mu nyuma aho hari mu 1977 gushika 1982 yize amashuri yiwe kaminuza acaronka urupapuro rw'umutsindo mu vyerekeye uburimyi diplôme d'ingénieur agronome. Mugabo ico gihe yarakiri mu Rwanda icamubujije yuko no mu vya politike yari nico gituma mu 1976 yari umwe mu bashinze umuhari w'abanyeshuri ba mbere, ariko abanyeshuri bakoranye abari Kigali ni Butare bahavuye baca bashinga umugambwe wa politike witwa ubu Parti des Travailleurs du Burundi. Ico gihe yarajejwe inyigisho za politike n'akarangamutima k'umugambwe formation politique et idéologique du parti. Mu 1986 yari mu bashinze umugambwe Savanya Frodebu. Muga ico gihe yari yamaze guhunguka yagarutse mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Niho rero mu nyuma mu 1992 gushika 1994 yari mu rwego rukuru ishingwa bikorwa rw'umugambwe Savanya Frodebu ajejwe ibibazo by'ubutunzi, membre du bureau politique chargé de questions économiques. Imirimo nayo yaranguye amaze guhunguka rero mu gihugu cyacu cy'u Burundi aho hari mu 1983 yaciye ashikira mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi yagumyemwo ubuzima bw'ubwose. Niho rero yatanguye kuba rero umuhanuzi ajejwe imirimo mu ntara ya Bugaragara. Mu 1984 yara ajejwe igiterwa c'ipampa mu ntara yo mu buraruko chef de région cotonnier Nord. Ico gihe mu 1985 yaciye yubaka urwiwe n'umupfasoni Mpabwa nayo Silvana. Yabandanije nyene muri ubwo bushikiranganje baca baramugomwa bamugira directeur wa departement ubwo buyobozi bw'uburimyi. Hanyuma arasubira araduga haciye imyaka 2 niho bamwegurira araba umuyobozi mukuru w'uburimyi directeur general de la agriculture. Hanyuma rero mu 1993 niho bamwegurira ubwo bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi gushika mbere ashikire intebe yo kuba umukuru w'igihugu cacu igenekerezo rya 5 ukwezi kwa 2 mu 1994.
isanganya ridasanzwe mu ndege mu kibuga cy'i Kanombe i Kigali mu Rwanda ari kumwe n'umukuru w'icyo gihugu Habyarimana Juvenal, aho hari igenekerezo rero rya 6 ukwezi kwa 4 1994. Aho nyene yari kumwe n'abashikiranganji wiwe babiri bari bamuherekeje muri urwo rugendo. Ciza Bernard yarajejwe ubushikiranganji bw'iterambere ry'amakomine no gusanura ibyasambuwe, hakaba na Siriac Simbizi yarajejwe ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru, akaba n'umuvugizi wa leta. Nitwo kwibagira mugabo ko Cyprien Ntaryamira yagiye no kurahura ubwenge hanze, akongera akanaserukira ubwo bushikiranganji mu bihugu bitari bike, nko mu Bufaransa yaragiye, nko mu Iburaya yaragiye mu gihugu cy'Ubufaransa no mu Butaliyano i Roma, aho yaragiye muri FAO. Yaragiye kandi no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i California, no mu bihugu rero bya Afurika, Abidjan muri Cote d'Ivoire, Addis Abeba muri Ethiopia no muri Cuba. Nitwo kwibagira kandi ko mu bantu bitayeho abantu bato bato, Cyprien Ntaryamira yaritayeho bimwe biboneka abantu bato bato mu kubigisha imigambi y'uburimyi n'ubworozi, na cane cane mu ntara yavukamo. Nyene icubahiro Cyprien Ntaryamira yasize umupfasoni n'abana 3, asezereye isi amaze imyaka 39. Ngibyo ibyaranze nyene icubahiro umuhisi Cyprien Ntaryamira. Kubera iyo mpamvu rero twagomba dusabe nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu afadikanije n'umutambukanyi wiwe ngo bashire urugori rw'amashurwe ku ntatemwa ya nyene icubahiro Cyprien Ntaryamira. uwo wese arota arondera gusongera isibe Burundi bugume mu kaga, mubanirire kure atagukirira ikibaba ikibi. Ugiye gufata imigambi irashe yo gutuza ubwicanyi butera bw'imonogoza mu Burundi. Mu migambi yacu twemera kandi twama twigisha, dutegerezwa kumvisha abarundi bose ko kizira gutyoza agateka ka muntu uwo ari we wese, yaba umuhutu, umututsi canke umutwa, akwiye kubahirizwa mu buzima bwiwe, mu biwe no mu vyiwe. Nta bwoko bwo guhonya, nta bwoko bwo guhonyanga, nta bwoko bwiza gusumba ubundi, nta bwoko nyagukira canke nyaguka. Abarundi bose, baba abarundi, abatutsi canke abatwa, barangana imbere y'Imana n'amategeko. Turasabye rero imigambi yose yemewe hano mu Burundi ko yokora yisunze ivyo vyiyumviro. Turayisabye yiteho cyane cyane gufasha leta gutsimbataza amahoro n'umutekano mu gihugu ku barundi bose atakujyanisha amoko. Turiyemeje ko tuzokwama duhura n'abarongoye imigambi kugira twame twarabiye hamwe ingene ayo mahoro n'uwo mutekano bitosubira guhungabana. Ahari n'umudurumbanyo nta terambere rihabanga. Inzira dushaka gucira Uburundi ni
iyo kunywanisha abarundi bose bizerane bubahane bafatane mu nda mu gusanura ibyasambutse umutima uri mu nda atakwiyubana. Hari benshi muri mwebwe baribaza yuko bigishoboka ko abarundi basubira kubana nk'uko byahora. Abenshi muri mwebwe muribaza muti mbe leta bucirongora igihugu izovyifatamo gute kugira ngo abanyagihugu basubire kubana amahoro, abakozi ba leta basubire kwijukira koko ibikorwa byo guteza imbere akazi, abahunze izabo bazisubiremo atankomanzi, abafise ibirwanisha bisubize hasi, abasuma baguma biyongera batutswe, n'ibindi bibazo byinshi tutarinze gusubiramo. Ivyo bibazo byose muvyibaza hageze twihweje ibyabaye, ariko nta wundi muti tuzobitorera atari uko twese nyene twemera ko amategeko n'amateka agena igihugu abanza kubahirizwa koko kugira ngo dukorere umutekano. Nico gituma dusavye abajejwe kubahiriza amategeko y'igihugu kurikanura kurusha, bagakora cyane cyane atangunzi, bagatuza amabi adahengeshana gutera isi mu gihugu cyacu. Tuzonezerwa cyane tubonye ko abo kamo bakumvise mu gihe bazoyoboka amabanga bashinzwe atakugonanwa kandi atagutikiriza. Majambo make tugiye kwihutira kugarukana disipline mu gihugu. Disipline mu ntwaramiheto, disipline mu mashuri, disipline ku kazi, disipline mu migambwe, disipline mu ntwaro, disipline mu rundi bwose. Abarundi bubahane, bubahe amategeko, bayoboke imirimo yose y'iterambere. Nta rundi rukiza rw'Uburundi atari imirimo, ubutungane no kubahiriza agateka ka muntu. Ibirori rero byari byategekanijwe